Yesu ashimwe cyane bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndashima Imana ko Imana tugire neza, ndashima Imana ndashima Imana ko tubereye maso. Yesu ntabwo icubahiro. Abantu benshi muri kino gihe barateye ivyizigiro, barihebuye mu mitima yabo, batakaje kwizera ko nduhitiyemo. Abenshi ubuzi bwarahagaze, abandi ntibarisuri kubaza gusura mu buzi. Abantu benshi gahunda zabo zagiye zihinduka. Yesu atugirire neza. Abantu benshi business nubwo mu Burundi batigeze bugara ibikorwa bihagarare, ariko n'ubu nabo nyene babaye affecte kubera imbibe zari zugaye atamuvumwe hari. Yesu atugirire neza cyane. Ariko hari n'abandi rero mu bindi bihugu rero ubuzima bwahagaze kuva muri Mars bakiri mu nzu. Yesu atugirire neza cyane. Gushika ubu rero bataye ibyizigiro, shetani aguma bongorera babwira ngo karabaye ngo uzobaho gute, uzomera gute, ko akazi kahagaze, ko company zugaye kubera muri kino gihe hari ama company menshi yugaye kubera yabonye ko yari karahomba. Yesu natugirire neza cyane. Ariko nk'abana b'Imana twakiriye Yesu umwami n'umukiza, dukwiye kwama twizera ko uko Yesu yararejo niko no munsi niko azokwama. Yesu ni Alpha na Omega, ntigira hinduka. Yesu ntabwo icubahiro. Rero dukwiye kugira ukwizera muri twebwe, ukwizera kukarema. Yesu atugirire neza. Reka dusome mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa mbere. Umva ukwizera ko ariko Yesu natugire neza. Reka dusome. Ukwizera nukumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Umvise, ukwizera nukukumenyesha rwose ibyizigirwa udakekeranya. Yesu nahabwa icubahiro. Rero kwizera ntiwizera ikintu kubera ko wabonye nka sinye. Yesu tugire neza. Wizera ko ico kintu wifuza uzokibona, wizera ko ubuzima buzohinduka, wizera ko ibintu kubibona bizogera igihe bigahera, kuko Yesu ko yararejo niko akiri no munsi. Yesu yakugiriye bijyanye kijya gihe naracariho, aracari wa wundi azokugira neza. Rero bene data nitwemere ko shetani adukura mu kwizera, ukwizera muri twebwe, kuko no biravuga ko cyanye utamwizera ntamuhimbara, ntashobora no kumuhimbaza. Yesu atugire neza cyane. Yesu atugire neza. Rero tureke guta ibyizigiro muri twebwe. Murazi muri Luka umugore iragoye butinyanka imyaka myinshi, iyo arivuje ahantu hose amafaranga yaramuhezeho ariko ntigera akira. Yesu atugire neza. Ariko aza kumva ko Yesu yarenganye muri ico gisagara, kandi yarazi ko Yesu yahumuye impumyi, yahagurukije ibimuga. Haleluya, ko yakoze ibitangaza bihebuje. Rero uwo mugore ntiyarindira ko agenda ngo Yesu muhamagare canke ngo arindira asengerwe. Oyaha, umugore ariyumvira nimba ujya Yesu yarakirije impumyi, agahagurutsa ibimuga, nkoze ku mpuzu yiwe gusa, ntarinze kumuvugisha ndakira. Yesu nahabwa icubahiro cyane. Turabona kuri ya mugore yagiye akora ku buyonga bw'impuzu. Urumva aragwana, hari ishengero nyinshi cyane, hari abantu benshi bamubanda Yesu. Ubona ko Yesu aho yacaga hose abantu bacu bamukurikira, umuntu wese ashaka yari akora akacero amukurikira kugira ngo arebe itangaza, kuko nari ufise ubugwayi, nari ufise ikibazo, yabaga yizeye ko ari bukire ko nawe ivyo yumvise. Yesu atugire neza cyane. Niko byagenze kuri uwo mugore rero. Abonye ishengero ryinshi kavuga ntabwo yigeze yiyumvira ngo ishengero ndabigenze gute. Yaragwanya arondera inzira gusa nashikira ubuyonga bw'impuzu ya Yesu, arakoraho. Agikora ku buyonga bwa Yesu, wa mugende w'amaraso urahagaze. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nahabwa icubahiro. Murazi neza uko Yesu yavyumvisemo ko ari umuntu amukozeho, kubera ko ari ubushobozi bwamuvuyemo. Hama Yesu abwira umugore, mwana wanje, ati genda ukwizera kwawe kurawukije. Haleluya. Ujya mugore rero urumva ko ntiyarinze yiyumvira ko ngo Yesu ngo waza kumuvuga ko birebire. Oya, wenyene yagize ukwizera kurenze, kwa kwizera kwiyumvira ibitabonwa, ukizera ibitabonwa. Yesu atugirira cyane. Ariyumvira ko niyamukora ko gusa gukora ku buyonga acakira kale ko byamubere. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu natugirire neza. Rero nk'arije shengero ryose rishobora gusobanurwa ko nk'abantu usanga mubana abantu mugenzi usanga kubwira amajambo bakuhebuza, reka wowe nta kazi wobona, utarize n'amashuri, atamuntu muzanye muri ya kampani nta kazi wobona, ubuzima atejya ahantu ntaho wongera
kubera ibintu byose byabaye gutya anye, kubera ibintu byarahindutse, urabona harabaye ubukene, ati ya business yawe ntizobana gutya anye kubera tumaze igihe tudakora. Mu izina rya Yesu wizere ko Yesu ko yarejo ariko no munsi kandi ariko azoguma. Wanke kumva y'amajambo ahubwo usange Yesu umukoreko. Yesu ahabwa icubahiro. Ujya mugore ntabwo Yesu yamusanze ahari bamukoreko, ahubwo ujya mugore yasanze Yesu aramukoraho. Haleluya. Nawe ukwiye gushikira Yesu kumukoraho, niko kwa kwizera kwawe kuzoguma muri wewe, ukizera ko uko biri kose Imana izobihindura, uko biri kose Imana ibibona, uko byahindutse kose Yesu agufise umugambi mwiza, uko biri kose ko tanakimwe cacu yo kugwanya kizogisho kimara. Haleluya. Ukizera ko Yesu ivyisi byose ibyaremwe byose byaremwe nawe abifise mu kiganza ciwe, nta na kimwe atoguhereza. Ukizera ko tana kimwe Imana itohindura. Yesu nahabwa icubahiro. Rero ukwiye kwizera muri wewe, kukagura muri wewe, ni wemera amajambo Shetani aguma kuzuma ivyumviro bibi. Ikwere uhaye umwanya kumvira Shetani kagushaka ivyumviro bibi, niho kwa kwihebura kugwira muri wewe, ukumva koko ko bitagishobotse, ko bitakibaye, kutakihagiye, kutabikoze. Kubera iki? Kubera mu byahindutse yaha bimeze gutya. Tumaze amezi 3 turi mu nzu ariko bizohera. Iki cyose uyu wose n'umwanya, kandi natwe muri bibe tugira gucyanye byose bikoraniriza hamwe kutuzanira ibyiza kuri twebwe abizera. Haleluya. Iryo jambo rirampezegera cyane kuko mziko uko byogenda kose ko byose bituzanira ibyiza. Haleluya. Nta kintu kiba kibi kuri twebwe abizera, ikije cyose kituzanira ibyiza, ko niko byanditse muri Bibiliya. Yesu ntabwo icubaro cyane. Reka rero twizere ko Imana izotugirira neza, ko ubuzima buzohinduka. Haleluya. Twizere, tureka aya majwi ya Shetani, tureka abantu batuzanira ibyiyumviro bibi, duhagarike tureko atura nabi, kubera iyo wiyatura ko nabi nta kwizera ufise kuri wewe. Ahigumye wiyatura kuri wewe ati ndukomeye, Imana ifise umugambi mwiza, bizohinduka. N'ubwakazi kavuyeho Imana izonzera kandi keza gusumba, n'ubwivoyaje hagaze ndazi zosubira ibe nziza gusumba. Vyose umwe wizera ko Imana izobikora. Yesu abagire neza, Yesu abane namwe, kandi muzobona ko kwizera kwanyu hari cyo kwaremye. Yesu abaha umugisha.